ask you, Nashaka kubabaza ikintu kimwe. what does it mean to know Jesus? Ese bisigura iki kumenya Kristo? We're going to read a story right after Jesus rose. Turaza gusoma inkuru igihe Yesu yaraheruka yamaze imisi azutse. It's two men walking on the road. Aho hari abagabo babiri bariko baraja mu nzira. And I will let you read it. Luke 24. Niho tuza gusoma muri Luka cya 24. And let's first read through verse 35. Kuva ku murongo wa 13. Turasoma Luka igice cya 24 kuva ku murongo wa 13 kugeza kuri 49. Haravuga ngo uwo munsi nyene babiri muri bo bari mu nzira baja mu mihana ahitwe Emmaus. Ni kure Yerusalemu nk'urugendo rwa stadiyo 60. Bavugana ibyabaye byose. Bakivugana babazanya, Yesu ubwiwe arabegera ajana nabo. Ariko amaso yabo atabwa mu ruhuni ngo ntibamumenye. Yatabwe mu ruhumi ntibamumenya. Arababaza ati, mbega ivyo mugenda murabazanya ni biki? Barahagarara bijiriwe. Umwe muri bo yitwa Kireyopa aramwishura ati, mbega ni wowe gusa watse indaro Yerusalemu utazi ibyabaye muri ino minsi? Arababaza ati ni biki? Baramwishura bati, ni vya Yesu umunyanazareti. Yari umuntu avugishwa n'Imana, akaba umunyabushobozi bwinshi mu byo yakora no mu byo yavuga, imbere y'Imana n'imbere y'abantu bose. Nivyo uko abaherezi bakuru n'abashingantahe bacu bamutanze ngo acige urubanza rwo gupfa bakamubamba. Kandi twari twishimiye yuko ari we azocungura Abisirayeli. Kandi ikigeretse ko uyu munsi ni umunsi ugira gatatu uhereye aho ivyo vyabereye. Kandi n'abagore bo muri twebwe badutangaje, bazindutse baja kumva babuze ikiziga ciwe. Baraza batubarira yuko abamarayika babiyeretse bavuga yuko ariho. Kandi na bamwe mu bari kumwe natwe bagiye kumva basanga ariko biri uko abo bagore batubariye, ariko we ntibamubona. Arababwira ati, yemwe mwambura bwenge, imitima yanyu itevye cyane kwizera ibyo bavugishwa n'Imana bavuze byose. Mbega Kristo ntiyarakwiye kubabazwa atyo ngo abone kuja mu bwiza bwiwe? Atangurira kuri Mose no kubavugishwa n'Imana bose, abasobanurira mu byanditswe byose n'ivyanditswe kuri we. Bashitse hafi y'umuhana bajako, amera nk'ugomba kuwurengana. Baramugobera bati, gumana natwe kuko bugira bwire kandi umunsi ukuze cyane. Arinjira ngo agumana nabo, yicaye ngo asangire nabo, yabira umutsima arawuhezagira, arawumanyagura arawubaha. Uruhuni rubava ku maso, baramumenya, maze arakamangana ntibaba bakimubona. Baravugana bati, mbega imitima yacu ko yari iragurugumba aho yariko aravugana natwe mu nzira aduhishurira ivyanditswe. Ako kanya barikora basubira Yerusalemu, basanga bamwe 11 bakoranye bo n'abari kumwe nabo. Kandi bavuga bati, nukuri umwami Yesu yazutse kandi yabonywe na Simoni. Nabo babadondera bya bindi byo mu nzira, kandi yuko bamumenyeshejwe nuko yamanyaguye umutsima. Amen. Amen. It is so important for you to read the Word of God. Ivy'agaciro cyane kugira ngo tubashe gusizagura ijambo. I do not want this to be what Pastor Mark says. Sinshaka yuko ijambo twiga uno munsi murifata nk'amajambo avuye muri jewe gusa. I want you to hear this because this is what God is teaching. Ndashaka kugira mutahure bino kwa ibintu byo Imana itwigisha. Do you know Jesus? Murazi Yesu? I'm talking to the people in front and the ones way in the back. Ndiko ndabaza abimbere n'abinyuma. I'm old, but I still see you. Ndashaje ariko ndababona neza. God sees you. N'Imana irababona. Do you know Jesus? Ese murazi Kristo? This is an extremely important question.
iki ni ikibazo gikomeye cyane. Many have heard about Jesus. Hariho abenshi bumvise ibya Kristo. You might know stories about Jesus. Ndazi ko muzi inkuru nyinshi za Kristo. Maybe you even say, yes, I believe. Rimwe na rimwe bavuga ati ego ndizeye bivanye n'inkuru mwumvise. But today, I want you to ask yourself, Ariko uno munsi ndagira ngo wibaze wowe ubwawe ku giti cyawe. look at yourselves. Wiraba ubwawe. Do you truly know Jesus? Ese by'ukuri urazi Kristo? I'm not talking about up here. Sindiko ndavuga ugerageje kugereranya n'ubwenge. Do you know Jesus in Ahubwo your heart? shaka ugenzura umutima wawe ubaza ati urazi Kristo? The Bible passage we just read, Iki kigabane dusomye we see two men. turabona abagabo babiri. These men had followed Jesus, Abagabo bari mu ntumwa za Yesu. and they're walking on a road going to a village called Emmaus. Bariko bari mu nzira bariko barigira. It's about 11 kilometers away. Kilometers. Bariko baragenda baganira They were talking about Jesus, bavuga kuno mugabo Yesu and they were discussing that everything that had happened. kandi ko baravugana n'ivyari biheruka kuba muri iyo misi yari yatambutse. The Bible tells us that Jesus then joined them on their walk, Bibiliya tubwira ko Yesu ababonye yarifatikanyije nabo barajana. but that they were kept from recognizing him. Ariko ngo amaso yabo yari kubuhumye ntibashoboye kumumenya uwo ari we. Jesus says, what are you talking about? Yesu yabegera badati muriko muganira ibiki? The Bible says their faces were downcast. Nivyo hariho Bibiliya yavuga ati ico gihe amaso yabo ntiyamumenye. They were grieving. They were very sad. So mu mitima yabo bari bababaye cyane. But Cleopas also seems amazed that somebody couldn't know. Gusa icyari gitangaje nuko mu mubabaro wabo ntivyakunze ko bamenya. He says, are you the only visitor here that doesn't know what happened? Muri ico gihe baramuhindukiye amazi ati niwe wenyene wagendeye Yerusalemu utamenye ibyabaye. Imagine if everything that happened in 1 week Biyumva ibintu byari byabaye byose icyarimwe mu ndwi yose yari itambutse. happened right in this neighborhood. Byabereye mu kibano cyaho bari. In 1 week, Mu ndwi imwe yonyene. Jesus rode into the city on a donkey. Yesu yarinjiye muri ico gisagara aje ku ndogobwa. People celebrated his coming. Wese baradirimba barasingira ati Hozana. Hosanna, Hosanna in the highest. Baririmba ati Hozana, Hozana. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hayezagiye uza mu izina ry'Uhoraho. He spoke freely in all the temples, the churches. Iyo ndwi yari yaheze yigisha mu masinagogi. He challenged wrong beliefs. Aho yari yagiye akabaza ibibazo bigoye abantu biyita batizera. He taught thousands in the streets. Aho yari yarigishije ibihumbi n'ibihumbagiza mu barabara. All about the things of heaven Arabigisha iby'ijuru. and even about the end times. Aranabigisha iby'ibihe birangiza. He actually claimed to be God's son. Aho yatuye imbere y'abantu bose akavuga ati ko ari umwana w'Imana. The Bible says that each day, every day, Bibiliya iravuga ati buri munsi Jesus was teaching at the temple. Yesu ariko arigisha mu isinagogi. All the people every day heard him teach. Abantu baramwumva ariko arigisha. Cleopas even says Jesus was a prophet, powerful in word and deed. Ese hari n'ibyanditse bivuga ati Yesu yari umuvugishwa w'Imana w'ukuri. Before God and before all people. Haba imbere y'Imana haba n'imbere y'abana bayo. Says we had hoped that he was going to be the one to redeem Israel. Ese umwe muri abo bagabo baramubwira ati twari twarizeye yuko ari we yarungiswe kuducungura. Then goes on to say, Barabandanya baramubwira. the chief priests and rulers worked out a plot and crucified Jesus. Abafarisayo bose barahuye bose baramubamba. And now it's the third day. None uno munsi ni umunsi wa gatatu. And nobody can find Jesus. The tomb is empty. Twagiye kumurondera twamubuze imva iragaragara. If all of that happened right here, Kandi ibyo byose byari byabaye aho nyene. could you imagine someone not knowing about it? Bashaka kwiyumvira uri kuganira n'umuntu kamata ati ntiwamenye inkuru yabaye aha nyene mu kibano ntiwabimenye. But the Bible says they were kept from recognizing him. Gusa nk'uko Bibiliya yabivuze ntibari bamenye uwo ariko barabwira uwo ari we. I want to look at Jesus' reply. Reka turabe ingene Yesu yamwishuye. How foolish and slow of heart you are Yarabishuye ati ni gute burabwenge mwe to not believe all the prophets have spoken. mutigeze mwizera ibyo bavugishwa bavuze. The phrase foolish and slow of heart Iryo jambo ati aburabwenge means you don't understand things that you should understand. bisigura ati ntimuriko muratahura ibintu mwakagombye kuba mwagatahuye. Jesus said, did not the Christ
have to suffer these things and then enter his glory? ese ntibyari bizwi yuko kristo azobambwa atotezwe hama yinjizwe mu bwami bwiwe? Jesus then begins with Moses bigenza atanga kubigisha ivyagezwe vya mose and all the prophets ndetse abandanya n'abasigurira n'intumwa zose to explain to them what all the scriptures taught. ariko agerageza kubasigurira ivy'ijambo ry'Imana. I want you to hear that. ndashaka ko ico kintu mugitahura neza. Jesus started all the way back with Moses. yesu yahereye ku vyigisho vya mose. We did a study in this church this week, the book of Exodus. muri ino ndwi twariko turiga ku gitabo cyo kuvayo. I showed how the book of Exodus points right to Jesus. ariko ndabereka ingene igitabo cyo kuvayo cerekana ukuboko kwa kristo. Most people read Exodus and they see a bunch of stories. abenshi barasoma kuvayo mukabona n'inkuru ngo ntizihuye na yesu. Next time you read Exodus, igihe uzosubira gusoma mu kuvayo look for Jesus. uzusome n'intumbero yo kurondera kristo. Next time you read any Old Testament book, look for Jesus. igihe cyose uzobika urasoma bibiri uzosome nk'urondera kristo. Beginning with Moses and all the prophets. yahereye ku vyigisho vya mose n'abandi bose bavugishwa n'Imana bamukurikiye. All scripture testifies to Jesus. ivyanditswe vyose vyo muri bibiliya bishingira intahe kristo. The two men on the road still didn't understand. ariko n'ubundi b'abagabo babiri ntibabitahura. But they invite Jesus to come in with them when they get to Emmaus. niyo baciye bamutumirira igihe bari bageze aho bashika ngo yesu yinjirane nabo. Now I see we're going to share communion today. Yes? nabonye ko uno munsi hariho ameza meranda. Jesus sits at the table, ni nako yesu yicaranye nabo ku meza, takes bread, arabira umukate, gives thanks, arashima Imana, and breaks it, arawumanyura, and begins giving it out to them. atangwa arawubahereza. Does that sound familiar? ese ivyo bintu nimwumva nk'aho hari ahantu mugeze kubibona? The exact same words are in Matthew, Mark, and Luke. aho niyo majambo nyene yanditswe muri matayo. The accounts of the Passover meal, the Last Supper with the disciples. aho havuga isangira rya nyuma yagiranye n'abigishwa. Matthew 26:26 says, Jesus took bread, gave thanks, broke it, and gave it to them. turabona muri matayo igice cya 23 umurongo wa 3 amanyura umukate ashimira Imana. Exactly the same thing. uburyo bumwe nyene nk'uko abikoze uwo munsi. So Luke tells us, then the men's eyes were open and they recognized him. nako Luka atubwira ati amaso yabo yarugurutse baca baramumenya. Jesus then just disappears. gusa ico gihe nyene Yesu acarakamangana. And they say to each other, baca atangura barabarirana. were not our hearts burning? ese imitima yacu ntiyari kiraguruma ntiyari kiraka umuriro? Weren't our hearts burning when he was with us? ese igihe yari kumwe natwe imitima yacu ntiyari kirabirirana? While he talked on the road with us? igihe yari karaganira natwe turiko turaza? And opened the scriptures to us? igihe yadusigurira ivy'ijambo ry'Imana? I want you to take note. ndashaka yuko kino kintu gisigarana. These two men knew Jesus personally. abagabo bari bamuzi Yesu neza. They had been under Jesus' teaching. bari barakurikiranye ivyigisho vyiwe. They said, we believe. bari baratuye bavuga ati turizera. They knew all about Jesus. bari bazi vyose bijanye na Kristo. But they didn't truly know who Jesus was. ariko ntibari bazi Kristo vy'ukuri. Too many people in churches all around the world abantu benshi mu rushengero ku isi yose come and they hear about Jesus, bari bamaze kumva ivya Kristo, but they don't know who Jesus really is. ariko ntibazi uwo Kristo ari vy'ukuri. The Jesus who took all of your sin onto himself. ntibazi Kristo yakiye ivyaha vyacu n'ivy'iwanje birimwo. The one who loves you that much. ntibazi Kristo umwe gukunda vy'imburarugero. They didn't recognize Jesus ntibigeze bamumenya because they didn't truly know kuko Jesus. batari bamuzi vy'ukuri. Again, many in today's world ni nako bimeze mu know kino gihe about turimo. Jesus. abantu benshi barazi Kristo. We know many that say Jesus is only another prophet like Buddha or like Muhammad. turazi abantu benshi bavuga ati Yesu ni imwe mu zindi ntumwa nk'ababudiste. In fact, the men in the road called him a prophet, called Jesus a prophet. abenshi bamuhamagara ngo ni intumwa gusa nk'abandi bose. They said, a prophet, powerful in word and deed before God and men. abandi bakongera ko ngo ni umuvugishwa w'Imana ngo akomeye ngo imbere y'abantu n'Imana. But they didn't recognize him ariko ntibigeze bamumenya because they didn't truly know him. kuko batari bamuzi vy'ukuri. I want to stop right here for a moment ndashaka tube turagejeje ngaha kuno mwanya
The Bible teaches every one of us Bibiliya yigisha umwe wese muri twebwe to examine yourselves and see if you're in the faith. kugira tugenzure imitima yacu turabe ko turi mu kwizera k'ukuri. Doesn't mean look over at your husband and examine your husband, Ibyo ntibisigaye ko uca uhindukirira ukaraba uwo mwubakanye akari utangura kugenzura oya, or look at your wife and examine her, cyangwa uraba umutambukanyi wawe utangure kumugenzura oya, or the pastors or other people sitting around cyangwa you. urabe pasiteri wawe cyangwa mugenzi wawe kwicaye iruhande. Examine yourself. Iri jambo rigira ngo twigenzure ubwacu. This is what I want you to do today. Ibi nibyo nshaka ko mukora uno munsi. Examine yourselves Igenzura ubwawe to see if you are in the faith. kugira urabe ko koko uhagaze mu kwizera. Do you know about Jesus? Ese urazi ibijyanye na Kristo? Do you attend church most or maybe even all Sundays? Ese uza gusenga buri wa Mungu cyangwa rimwe rimwe urasiba? Do you love the people around you? Urakunda abantu bari impande yawe, ababanyi bawe? All those are great things. Ibyo ni byiza. Maybe you give to the poor. Rimwe na rimwe ushobora gusanga ufasha abagowe. Maybe you're even a pastor. Nawe unasanga uri n'umupasiteri kumbure. Again, all of these are really good things. Kandi si bibi, ni byiza pe. But none of these things save you. Ariko nta na kimwe muri ibyo bintu byose kizogucungura. Faith in Jesus Christ is the only thing that saves you. Ukwizera muri Kristo nicyo kintu cyonyine cyo gucungura. Don't leave here today knowing about Jesus. Ntuze kuva ngaho no munsi ngo utahe utaravye uko utahura Kristo. I pray every one of us leaves here today knowing Jesus is our personal Lord and Savior. Gasengo no munsi umuntu wese ave hano atawe ko Kristo ari we mucunguzi wacu. He is the Messiah promised before the beginning of time. Niwe Mesiya twe twarabwiwe imbere y'ibihe. So we go back to the two men. Turaza gusubira tuganire, reka dusubire tuganire kuri abagabo babiri kandi They recognized Jesus. bahejeje kumenya yuko ari Yesu yari kumwe nabo. The Bible says at once, immediately, Babiri iravuga ati aho nyene batarindiriye they got up and returned to Jerusalem. baciye bahaguruka basubira i Yerusalemu. 11 kilometers away and it's nighttime. Icyo gihe bashitse ari mu gihe cy'ijoro. They couldn't wait even 1 second Ntibyakunda yuko barindira n'uwundi musegonda n'umwe. to go back and say, it is true. Kugira basabavuga ati ni ivy'ukuri. The Lord is risen. Umwami yazutse, ni muzima. And then they relayed everything to the disciples, including how they recognized him when he broke the bread. Barirukanze babwira abandi bari basigaye inyuma babwira byose inkuru yose n'ingene yabasangije umukate. Let's look at what happened next. Reka tubandanye turaba ibyabaye. Same thing, Luke 24, Reka tubandanye ku murongo wa 36 started at verse 36 muri cya gice nyene cya Luka 24 and read through verse 49. 36 to 49. dusome kuva ku murongo wa 36 kugera kuri 49. Haravuga ngo bariko baravuga ivyo Yesu ubwiwe ahagarara hagati muri bo arababwira ati amahoro abe muri mwebwe. Ariko bafatwa n'ubwoba bacika ivutu bagira ngo n'umuzimu babonye. Arababaza ati ikibahagaritse umutima ni iki? Kandi niki kigitumye muburanisha imitima? Nimurabe ibiganza byanje n'ibirenge byanje mumenye ko ari jewe ubwanje, nimunkorakore murabe kuko umuzimu atagira inyama n'amagufa nk'ibyo mumbonana. Avuze ivyo abereka ibiganza vyiwe n'ibirenge. Akanyamuneza kakibabujije kuvyemera. Bariko baratangara arababaza ati hari utwo kurya mufise hano? Bamuha igihimba c'ifi yokeje aracabira akirira imbere yabo. Arababwira ati aya n'amajambo yanje nababwira nkiri kumwe namwe. Ingene ivyanditswe kuri jewe byose mu byagezwe bya Mose no mu majambo yavugishwa n'Imana no muri Zaburi bikwiye gushika. Maze abungura ubwenge ngo batahure ivyanditswe. Arababwira ati niko vyanditswe yuko Kristo akwiye kubabazwa no kuzuka mu bapfuye ku munsi ugira gatatu. Kandi yuko kwihana no guharirwa ibyaha bikwiye kuvugwa mu izina ryiwe mu mahanga yose uhereye Yerusalemu. Namwe muri vyabona byo kuvuga ivyo. Umve ngira mbarungikire ico data yasezeranye, ariko mugume mu gisagara kugeza aho muzokwambikirwa ubushobozi buvuye mu ijuru. Amen. Amen. Do you see a very similar reaction? Murabona ivyo nashatse kubabwira, ubu muca mubona ko ari ahandi hantu. These are the 11 disciples left. Ibi vyabaye ari kumwe n'intumwa.
So they got an eyewitness testimony from the women. The disciples got an eyewitness testimony from the women. Ico gihe abavugishwa bari baronse igishinga ntahe kivuye kuri babakenyezi bari babonye ko Yesu yazutse. Peter and John had seen the empty tomb. Na Petero na Yohana nabone bari bavyiboneye n'amaso yabo. And now they have another eyewitness testimony. Ubu nabo bari bafise uwundi muntu wo kubishigikira kandi. They still are afraid. Gusa n'ubundi bari bagifise ubwoba. Jesus even shows them his hands and feet with the scars of the Niyo hageze aho crucifixion. Yesu abereka ibiganza vyiwe bifise inkovu y'imisumari yakubiswe. They still doubt. Gusa n'ubundi bariko bariko barijijanya imitima. They think Jesus is a ghost or something. Bavuga ati usanga ari umuzimu wiwe. So then Jesus eats in their presence to prove that he is flesh and blood. Niho Yesu yaciye yemera arafungura imbere yabo kugira abone yuko afise inyama n'amaraso. Even the disciples, Ico gihe n'abigishwa ubwabo they walked with him for 3 years. bari barabanye nawe imyaka 3. They didn't truly know who Jesus was. Ntibari bwemere neza ko ari Kristo nyawe. Jesus again repeats all of this was written in Moses and all the prophets. Gusa Kristo arongera arabibutsa ivy'ijambo ry'Imana rivuga. And it is now all fulfilled through him. Niho bose bace baheba bakavyemera yuko ari byo yazutse. Jesus opens their minds so they can see this. Niho Yesu yuguruye ubwenge bwabo birakunda ko babitahura. Then he promises to give what God has promised. Acara basezerana yuko azosohoza isezerano rya data. The Holy Spirit who gives power from on high. Ariho kurungika mpwemu yera atanga inkomezi. That same Holy Spirit lives in each one of you if you believe in Jesus. Wa mpwemu yera nyene aba muri jewe nawe iyo uhisemo kwizera Kristo. So why do we doubt? Unaho tushaka kwibaza ati ni kubera iki dushidikanya? We have the entire Word of God right Turafise here. ijambo ry'Imana riri ngaha. We have the Holy Spirit, Tukarenza ko tukagira na mpwemu yera muri twebwe. but we still doubt. Ariko tugakomeza dushidikanya muri twe. Jesus appears to the disciples who had walked with him for 3 years. Yesu yagendanye n'abigishwa biwe imyaka 3 yose. So all of these miracles they saw. Ibitangaza byose bari barabibonye abikora. Jesus told them he was going to die and would come back the third day. Yesu yamaze kubibabwira yuko azokwicwa ahongera azuka inyuma y'iminsi 3. They still doubt. Ariko babandanyije bashidikanya muri bo. Why do you doubt? Kubera iki ushidikanya? Right now Ubu nyene aha nyene turiko turavugana. is the time to make a decision to trust Jesus and put aside all doubt. Nico gihe cyo gufata umwanzuro wo kwikuramo gushidikanya no gukurikira Kristo bya burundu. Most everyone here has heard about Jesus. Abenshi ngaha barumvise ibya Kristo. Maybe you came here today to hear some more stories about Jesus. Abenshi baje ngaha ko bumvise n'inkuru nziza za Kristo. But do you know Jesus as your personal Lord and Savior? Ariko ikibazo ni ese urazi Kristo nk'umucunguzi wawe ku giti cyawe? Do you know without a doubt that you are saved by the blood of Christ? Urabizi neza udashidikanya yuko wacunguwe n'amaraso ya Kristo? Remember, everyone we just read about knew stories, but they didn't know who Jesus was. Bibuke yuko yarabaganirije ababwira inkuru nyinshi gusa ntibyabujije ko batamenya uwo Kristo ari. But Jesus gave up everything for you, for me. Gusa umenye ko Kristo yirengagije byose ku bwawe no ku bwanje. He has always been God. Yamye ari Imana. Yet he stepped down from being God to become a man. Ariko yaremeye arabisiga araza kuba umuntu. He gave that up Yarabihevye byose. and became human. Aremera bumuntu. Why? Kubera iki? Because he loves you that much. Kwa ko yagukunda vy'igiciro ndetse bitagira uko bingana. He knew he was going to suffer all the same things we all suffer in life. Yarabizi yuko azoca mu bigeragezo nkuko natwe twama tubicamwo buri munsi. He willingly died a horrible death on the cross. Ariko yapfuye urupfu rw'igishinyaguro n'umutima ubikunze. Why? Because he loves you that much. Kubera iki ko akagukunda kugeza kuri urwo rugero rwo kubigukorera. And this is written throughout the whole Bible, Old and New Testaments. Kandi urwo rukundo niko rwanditswe muri Bibiliya yose. Because of Jesus' sacrifice, Kwako kubw'igitambo Kristo yatanze ku musaraba. you, Wewe and I mean you, every one of you, outside, inside, back, aba bari front, hanze imbere inyuma twese. every one of us, because of Jesus, Kubera Kristo umwe wese muri twebwe can stand before God ashaka guhagarara imbere y'Imana and be holy and blameless.
akitwa uwejejwe. I can stand before God and be holy and blameless. Ndashaka guhagarara imbere y'Imana nkitwa uwejejwe. I'm a sinner, you're a sinner. Usanga tubizi ndi umunyavyaha, uri umunyavyaha. Yet Jesus takes all of that away. Ariko Kristo byose yabikuye. And we will be holy and blameless before the Almighty God. Ubu birakunde ko twita abejejwe imbere y'Imana. Accept the free gift of salvation through Jesus. Mwakire impano nziza yo gukira biciye muri Kristo. And that gift comes only through trusting Jesus as your Savior. Kandi iyo mpano yironka gusa iyo wizeye ko Kristo ari umucunguzi wawe. So if you came here today, you said, yes, I believe. Nimba uri hano no munsi uvuga ati ego ndizera. Examine yourselves. Gerageza wigenzure mu mutima. How strongly do you hold Jesus in your heart? Ese Kristo muri wewe umufatishije inkomezi zingana gute mu mutima wawe? Do you know about Jesus? Ese urazi vya Kristo? Or do you truly know and believe that you will be saved through Jesus? Ese uremera neza yuko uzocungurwa biciye muri Kristo? Again, the disciples walked with him for 3 years. Nkuko twabonye abigisha babanye na Yesu imyaka irenga 3. They still didn't fully understand. Gusa ntibari baramutahure neza icyo yashatse kubigisha. How fully do you understand? Ese nawe birakugaruka ko ni gute utahura Kristo? Ask yourself, Wibaza ubwawe. is my faith without any doubts at all? Ati ese ukwizera kwanje kurafise ugushidikanya? The Word of God and prayer are tools God has given us, Ijambo ry'Imana ndetse n'isengesho nimwe mu bikoresha Imana yaduhaye. along with His Holy Spirit to fully know Him. Biri kumwe na mpwemu yera kugira ngo bikunde koko tumutaho ndetse tube muri we. If you are not sure, Nimba utabizi neza, I want you to stand up and come forward and accept Jesus as your Lord and Savior today. nimba wumva ushidikanya muri wewe ndagira ngo haguruke uze hano imbere wakire Kristo nk'umwami n'umukiza muri wewe. And I know there are some here that need to do that. Kandi ndazi hariho bamwe muri twebwe bashaka gukora icyo gikorwa. Don't let anything stop you. Ntagire ikintu na kimwe kiguhagarika. This is the day Uno munsi ni wo munsi wawe. that your life can change for eternity. Ni wo munsi ubuzima bwawe buza guhinduka vy'iteka. Who will be the first to stand and come forward? Ese nindaza kuba uwa mbere guhaguruka aze hano imbere? I said often this week, I'm a patient man. I will wait. Aho twari turi kumwe muri ino ndwi barabizi ko ndi umuntu yihangana rwose ndarindira nta ngorane. Because God has told me there are some here today that need to make this decision right now. Kwa ko ndazi neza Imana yavuganye nanje ko hariho abantu ngaha bakeneye gufata uwo mwanzuro no munsi nyene. Don't be ashamed. Maybe everybody thinks you're already a believer. Ntugire ubwoba ushobora usanga umugenzi wazi yuko wamaze kwakira Yesu. Make that decision now. Ariko ntugire ubwoba ingo hagarare ngaha. Whether you've never even trusted Jesus, thank you. Praise God. Praise God. Yesu ashimwe. Pastors, will you come up here and join us, Reka please? nsabe Pastor Petero aze ngaha imbere adufashe. Praise God. Here's another. I know there's Imana more. ishimwe cyane uyundi. Praise God. Come forward. Stay here, please. Because we want to pray for you. So dusenga ku bwanyu. One more time. I know there's another service this morning, Ndabizi yuko hatuza kugira undi mwanya mwiza wo gusenga. but I want to give you another chance. Come forward. Accept Jesus. Naho hariho kite ya kabiri ndashaka kuha amahirwe aho mino kite ya It mbere. is the most important decision you will ever make. Kwa kuyu n'umwanzuro wa mbere mwiza cyane kwigera ukora mu buzima bwawe. Come back to the next service. Maybe you'll make the decision then. Naco uwumva atarashira amanga ntaco tugaruka muri service ya kabiri tunaza kongera ndabahamagare kandi. Pastor, please pray over these three. Reka ndabinginge mu basengere. Haleluya. Amen. Irembo ryinjira mu mutima w'Imana ni kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo But the bwacu. gate that make it through to the heart of God is Ni kuvavana n'icyitwa icyaha. is to be
Are they abandoned with the sin? ibyaha byakahise uricuza, For you be transgressing with the sin you did in the past. ibyakubura hagarika, For all the bad things you stop them. ibyakazoza uriyemeza kutazokora, And for the future you swear not to do it. bijanye n'ivyizigirize muri Yesu yabambwe. Only because of the faith you have in Christ that was crucified. Kandi Bibiliya irabitomora ngo The Bible says this nicely. ngo niyo watura n'akanwa kawe If you really do transfer and command yuko Yesu ari umwami, that Jesus is King, gukizera mu mutima and you believe in your heart yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, that Jesus rose him from the dead, guzokizwa. you will heal. Ngo mugabo umutima ni umuntu yizeresha, You will believe with your heart, akanwa kariko yatuza but you have to proclaim it, maze akaronka agakiza. then you receive salvation. Tugiye gufasha bano bantu We have these people muri uwo mutima, with the same heart. tubasebe basubirwe n'amajambo, Ask them to repeat the same words, banyumvirize n'amatwi yabo, and then hear me with their own ears. ariko umutima ariwo basubirishamwe babwira Imana. But let the heart be the one repeating, saying to God, Murasaba muti mwami Imana, ti mwami Imana, nje imbere yawe n'isoni ntegwa n'ivyaha, n'umutima utsindwa n'urubanza mu mutima wanje, ariko ndemeye ko nagucumuye, ko ndemeye ko nakubabaje, ariko nje gusaba imbabazi wewe, kuko wakiye ivyaha vyanje, urubanza rwanje n'umuvumo wanje. Nje ngunganze umbere umwami, umbere umukiza w'ubuzima bwanje, guhera uyu munsi gushika ibihe vyose. Izina ryanje ufute mu gitabo cy'imanza, uryandike mu gitabo cy'ubugingo, mu izina rya Yesu, amen. Amashimwe ku Mana, tubakeza, turabateye intege cyane kubw'urugendo mutanguje muri Kristo Yesu. Yesu abereke icyubahiro, arabogeje n'amaraso y'igiciro. Tubasabe musubire mu bibanza byanyu, ariko hari umugabo mubona yambaye ikositimu ari hagati mu ishengero, mutore udusakoshi twanyu kumbure, aca agenda batera intege He's going to go and support you kubwo igikorwa muhejeje kwinjiramo guhera uyu munsi. for the work you have done, decision you made today. Imana ihabwe icyubahiro. God bless you. Hallelujah. Amen. Amashimwe ku Mana.